Akura papa twarahuye n'ubukene kabisa. Ubukene ni kuba wifuza ikintu ntukironke. Ukabona bariko bararonka impuzu igezweho canke ikirato kigezweho. Wowe kubera ata papa ufise ukakibura ikintu cankoze ko cane. No munsi niyo mpamvu ndwana intambara kugira ntihagire umuntu yewe buri kirato cyo kwambara komera ngoga. Mwiriwe mwaramutse bivaye naho muherereye mwebwe mwese muriko murakurikirana Irebe Media. Twizeye neza yuko mumeze neza, twizeye neza yuko muriko muragira ibihe vyiza aho muri hose. Twizeye neza yuko mukomeye nkuko muvyumva ni Azael Benjamin kuri micro nkuko musanzwe mubizi nkuko twari babwiye ni ikiganiro Ask About aho tuzoza turagenda tubatumira abantu bagiye batandukanye abitwa aba public figure bazwi muri saison ya mbere na episode ya mbere twagiriye ibakwe ryo gutumira uwitwa Ngoga Patrick niwe turi kumwe uyu munsi kuri Irebe Media. Turamurabizi neza yuko tuganira kuri vyinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwabo, ivyo baciyemwo, bagire inama abantu, batanga impanuro muri Ask About. Uyu munsi rero ku nshuro ya mbere turakiriye Ngoga Patrick, reka tumwakire. Turakwakiriye kuri Irebe Media. Murakoze cyane. Ni impore n'amahoro. Muguwe neza cyane gose. Tubasanze muri ko murakora ivyo twakwita imyimenyerezo, mbega ni imyimenyerezo ya gute, bifise iyihe ntumbero? Ni imyimenyerezo ya football, football pour amputé. Ego. Ni football y'abantu bagendana ubumuga, bakina umupira w'amaguru. Ni football bakinana ukuguru kumwe, bafise ukuguru kumwe nkuko abibonye. Iyo football nayitanguje mu kugira nerekane ko nugendana ubumuga arashoboye. Ntibumve ko umuntu ugendana ubumuga ari wa muntu azoguma ari wo gukumigwa hariya muhira bamugumize mu kigo inyuma. Oya naga ugendana ubumuga nawe arashoboye, arashobora gushika kwiterambere rikomeye, kwiterambere akiteza imbere, agateza imbere umuryango wiwe, agateza imbere n'igihugu camwibarutse muri rusange. Ngoga Patrick uratubwiye ivyo twari tubasanzemwe, ariko dukundire duhere inyuma. Ngoga Patrick ninde? Ngoga Patrick turamuzi yashinze association, turashaka kumenya parcours y'ubuzima bwiwe. Ngoga Patrick n'umuntu ki? Ngoga Patrick jewe navukiye mu Ngagara quartier 3. Murankomeye nk'abandi bana bose bafite amaguru akomeye, mugabo nshitse ku myaka 7 naratewe urushinge rubakomeretsa nerve sciatique ku kuguru, hama ndamugara mugaye mu muryango ntivyaboroheye. Mugabo baragerageje kumvuza uko bishoboka kose, nisanga niga mu ishure 5 Kizito, ishure risanzwe rirererwamo abana bagendana ubumuga. Sinagumye hereje aho gusa, nabandanije. Murabizi ko nta mashure ya secondaire twagira mu Burundi y'abana bagendana ubumuga. Naje naratewe iteka ndaje kwiga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandanyiriza secondaire, hama mpejeje ndagaruka niyungunganya muri tunaturiya, cangirirwa ubuntu ndonka bourse yo kuja kwiga muri Japan. Ya kwiga muri Japan, kwiga kuvura abagendana ubumuga. Ndi orthoprothesiste. Muri ubwo orthoprothesiste bwanje sinahagarikiye ko nakorera amashira hamwe atandukanye, nabandanije mvura abagendana ubumuga. Ari naho nawagiye nkura ivyiyumviro byinshi byo kuba no kugura nka Fondation Ngoga Patrick. Ndugurura igisata gikora ama prothèse, Centre International Orthopédique. Mu nyuma nugurura Fédération de Football des Amputés. Kubera baba jeune nakurikirana rwagwaruka rugendana ubumuga, naguma nkurikirana, nasanka naho ndamukoreye prothèse, mugabo hariho ikindi kintu cyamunaniye kwiyakira mu mutima wiwe, hashaka ikintu cyo munezereza.
umunezero wiwe kugira mbone ko ari ingabire bafise muri we. Bamwe nagiye nsanga bafise ingabire zo kuririmba, no guha nk'akarorero nk'umujene bita Nipo Simple, nese muramuzi, aririmba, afise impano yo kuririmba. Ujya numwe mu rwaruka rwarerewe muri Fondation Ngoga Patrick. Bajya bo wabonye ba Salum ba Justin batera umupira. Bajya n'abajene barerewe muri Fondation Ngoga Patrick, mugabo dusanga bafise impano yo kuba nabo banezereza public, kuba bakina football bakaryohera abantu bagatsinda ibitsindo. Abo iyo twari kubagumiza muhira twari kumenya impano zibarimo, ko bafise abagenda n'umuga barafise ingabire zitandukanye. Ko jewe niyumvira ko ugenda n'umuga so gusega nkuko bamwe babyumva, kumva muri saidia nifuza ko nabo bava muri saidia wana saidia wengine, bave muri fasha nabo baje gufasha abandi, kuko na jewe ndabafasha naje ngenda n'ubumuga. Mugabo ndiko ndabahimiriza ko ugenda n'umuga so kuja muri rompo gusegereza, oya nawe naze arondera icakora. Nibaze ko umaze gusha muri ville ukabona bajene bamwe bari haje impande ya Cafe Gourmand, abandi bari kuri Buja Cafe, bariko bari yungunganya muri tunatuye bambaye jire ya limitere, ariko ara transfera mainite uyundi, ariko ari muri tunatujya aha muri mu isoko muri Kotebu bariko baradandaza. Abandi aba bana bose babonye ibirato bambara babishikirizwa n'ugenda n'ubumuga, adandaza ibirato, udandaza impuzu mwijabe n'ugenda n'ubumuga niwe abambika. Ya mahera kavi wacu mu bagenda n'ubumuga akaja gufasha uyundi agenda n'ubumuga. Murumva n'ikintu kiryoshe. Mu gihe abandi biyumvira ko ugenda n'ubumuga ari wo kwicara mu kigo bavuga ngo ca kimuga, wabaza umuvyeyi ati ufise abana bangahe, ko je ngo ufise abana 5 n'uyundi agenda n'ubumuga. Umengo wewe wagenda n'ubumuga, wewe si umwana aronka mu bandi, afise ico amari umujyana. Ni Ngoga Patrick, ushoboye kugerageza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye muri Fondation Ngoga Patrick, ariko reka twinjire neza ku buzima bwawe. Ngoga, ni kihe kintu coba carakubaye ko ukiri umwana n'ubu cibutse uvuga ati iki kintu ni somo ryambayeko? Kino kibi nabonye n'ubukene. Tukimara kubura papa twarahuye n'ubukene kabisa. Ubukene ni kuba wifuza ikintu ntukironke, ukabona abandi kubera bo bagifise ba papa wabo, ukabona bariko bararonka impuzu igezweho canke ikirato kigezweho, wowe kubera ata papa ufise ukakibura. Ikintu cankoze ko cyane no munsi. Niyo mpamvu ndwana intambara kugira ntihagire umuntu yewe buri kirato cyo kwambara. Komera Ngoga, komera. Birashika nivyo ubuzima ugasanga ubayeho ubuzima bwiza ugifise abavyeyi bose, ariko waburamwe umwe bugahinduka. Ariko ubu twizera neza yuko Ngoga ari umwe mu bantu ashobora kumva uburibwe bw'ico kintu agafasha n'abandi bantu. Niyo mpamvu yanashinze Fondation Ngoga Patrick. Ariko reka tugaruke gatonye, ni kihe kintu naco wibuka ukiri umwana kikagutwenza uvuga ati ni souvenir yanyoheye nkiri umwana? Jewe novuga n'ico gihe ndonka bourse kuja kwiga muri Japo, byarandyoheye cyane. Byarandyoheye ko nari nzi ko abantu baja mu ndege ari abantu nyine bo mu miryango ikomeye bose, abantu b'abazungu. Naje sinumva ko naja kwiga mu bazungu. Mugabo narashitse, abajapone baranyakira neza, baranezererwa. Abandi banyafrika nasanzwe baranyakira neza, baranezererwa. Shanumva umunezero muri je ucunyibagiza byari nari nahitiyemo. Ngoga, urashinze association, ni ikintu cyagumotivye kuyishinga ni kubona ubona ati abagendana ubumuga nabo barashoboye guterera mu iterambere ry'igihugu, ariko turashaka kumenya ikindi kintu coba
cari akote y'ico kindi cyo gushaka gushinga iyo association cari ikihe yari cari ico ciyumviro conyene canke wari ufise ikindi ciyumviro inyuma y'ico kindi? Je nashaka gutanga umunezero muri bagenzi banje bagendana ubumuga. Umuntu agendana ubumuga arahura n'ingorane abandi batohuye nazo. Ego. Uri umuntu afise amaguru birakomeye urashobora gufata urugendo ukagenda n'amaguru kirindiriye bisi. Mugabo ugenda n'umuga bisi aguma hajya nyene. Ego. Aguma hajya mpaka baje bamungurutse. Ico kintu naje navuga ati gute umuntu yoronka proteze. Proteze zirazimvye iwacu. Atari ni wacu no mu mahanga zirazimvye. Mugabo je ko nagiriye ubuntu nkavyiga. Numva ko notanga ku buntu nkagira umuntu mbere y'umugisha. Wow. Akayironka agatambuka akigina avuga ati hari umuntu yangiriye neza. Jero narabishitse ko Imana iramfasha hamwe n'Imana turakoreshwa iby'ubuhizi. Ngoga turabasanze bariko barakina abari muri association canke fondation Ngoga Patrick, mbega bimirije iki ko dusanze bari mu myimenyerezo ya football? Bimirije kuja muri Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique izobera he? Bazogenda ryari? Jewe nkimara gushinga irishira hamwe naruguruye ama equipe ruguru. Yego. Mu ma province turafise equipe imuyinga, turafise equipe Ngozi, turafise equipe Gitega, turafise equipe Makamba, turafise equipe zitatu ngahi Bujumbura. Za football. Za football. Bose araba handicap. Imwe bose n'aba handicap. Wow. Nugaruka rugenda n'ubumuga. Turafise equipe zibiri z'abahungu ngaho. Muri abo bose nibo twagize selection turakuramwe abakinyi babashije kwigenza neza bakina neza. Duca dushinga equipe nationale. Intamba z'abagendana ubumuga. Yego. Uno munsi nibo bagira baserukira igihugu. Si coroshe ko ugwaruka nkuru kuruhuriza hamwe ukubasha kuba afiriye muri CAF. Byadusabye uburyo bwinshi, byadusabye umwanya munini, byadusabye kwitanga. Mugabo uno munsi turashima Imana ko tubigezeho natwe tujya duserukira igihugu cacu ciza. Tujye kuduza idarapo ry'iwacu. Yes. Uravye imyimenyerezo bariko barakora ubona bazoshobora gutsinda? Ego cyane. Abanonotsi bacu abakinyi bacu bameze neza, nta ugwaye arimo. Hama speed bafise vraiment iranezereza. Je mbona ko ejo nejo mundi tugutelefona tukubwira ati twaronse insinzi. Na cyane bazogenda ryari? Tuzokurira indege ku munsi w'ejo. Twerekeza i Cairo mu Misiri. Mu Misiri. Urukino saa 8 tuzoba turi kuri aeroport. Muzaba muri kuri aeroport nk'aya mango. Ego. Mu urukino rwa mbere ruzoba ryari? Urukino rwa mbere ruzoba tariki 19. 19 muhure n'ikihe gihugu? Zora na Nigeria. Na Nigeria. Ko Nigeria umenga irakomeye nta bwoba mufise. Oya ntabwo badufise. Ko après Nigeria zora na Cameroon, zora na Egypte, ko turi muri pool imwe. Itsinda rimwe na Cameroon, Nigeria na Egypte. Ego. Ni bihanganga ariko muri cyane byo bindera ko umuntu wita ngo no mwarabu yundi no mu Cameroon akaja guhura n'umwana yiviriye imishiya mucankuzo yifiriye Karuzi. Ibyo nibyo sawa kumva ko arashitse Bujumbura agize ukwezi kumwe aje muri equipe nationale. Aciye yurira indege ariko bwa mbere yarashitse Bujumbura agiye Cairo. Yes, ni ibintu vyiza byo gushimira cyane. Ngoga tukuravye uri umuntu afise ishira hamwe yinvestisa no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Hari abajene ngaha baba bafise amahera mu Burundi ariko agatinya ko investisa vyohomba, igihugu ntikiri stable. Wo muhanura iki mu bijanye no gushira imitahe mu kintu runaka, uko hari abajene benshi bafise amahera ariko ataragira uwo mutima wo kuvuga ati reka nshira amahera mu kintu runaka bivanye na situation? Namuhanura ko wo kwiyumvira kuri bagenzi bawe ko jewe ujya mwana iyo ndamuhaye 500 agashira muri ro mikashi urya ry'amahera angaruka ko kandi asubira nkamubwira ati wewe
n'imburonsi uyu mutahe ukaba uburonsi inyungu uciyaha nawe mugenzi wawe nawe abandanye yego ugasanga uwo mu kinama arahejeje arahaye uyundi mwana ahora yicara hajya kuri aeroport kote ya aeroport hajya ku Buterere bita mu Kiyange nawe arakoze arungutse double nawe ahaye abandi bana babiri nabara barakoze ubu bageze ku bana 19 ariko barakora mu gisagara bagahererekanya uburyo uyundi akaza akambwira ati je nanje gushima utaye mwampaye ugeza aha nanje nkanezerwa nk'umuvye nkavuga ati wow iyo yari kuba tutaramuhaye uwo mutahe yari kuba ari mwibarabara nawe rero nk'umujene ufite amahera wumva ko woguma uyaharura kuri konti raba nimba kuri sare ruheme kugira nawe wironderere inzira cyangwa umugisha ku Mana rondera nawe ugire ubereye umugisha umufashe uburyo bukeye hari abantu bikeneye uburyo bukeye kugira babashe kwiteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo ni ngoga tugarutse gato mu myaka y'ubuto bwawe ni ngoga yari yifuza kuzobiki akuze akiri muto naho waribona nyene urongoye ikintu c'igishira hamwe ego jewe je naribona nkabona ko karere ranje sinagiye kure cyane ko nifuza kuba docteur so ndo umuganga nagiye horse gitoya gusa kuri ibyo bya orthoprothesist mugabo nifuza nyine byo kuba muri groupe y'aba bantu dusangiye ubumuga nivyo ndimo ntavyo nahushije je mpora nibuka kera papa yarafise umugenzi wiwe umufrere le frère de la charité bajya bari kwa Rujane hajya kwa Rujane hatwagwa n'aba frère de la charité hama aba frère de la charité bambereye umugisha ko nibo bandondereye n'ishuri aho nagiye kwiga yego nabo naho nagiye kwiga naho hari mu ba frère de la charité mugabo kubera nabone ibikorwa byiza bakora naca nifuza ati nanje noba umufrera gute uko byari byimviro by'umwana ndegera frera mukuru ndamuyagisha ndamwe ati frera burya na je nifuza kuzoba umufrera yes turacyari kumwe na Ngoga muri Ask About kuri Irebe Media Ngoga turumva uri umuntu ufise experience nyinshi wagiye urahura n'abantu bagiye batandukanye uca mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ni yihe experience ubuzima bwaguhaye ku buryo ushobora gusangiza n'abandi bagakura mu icigo urukundo ntirusaza urukundo jewe none munsi hari abantu babanye na papa neza uzabane n'abantu neza uzobona inzira zuguruka yego uno munsi ndacagira ku izina rya papa nkumva birandyoye ko hari umuntu ukumva umuntu arakubwiye ati je nabanye na papa wawe neza mwana papa yitwa Ngoga Ngoga Alex umva kuba uri Ngoga Patrick umwana wa Ngoga Alex umva izina giwe aho yaciye mu kazi abo abatama bagendanye à l'époque kumva bariko baramuyaga neza nawe bagacavuga ati umwana ni intore nkase navyo biradutera ingoga yo gukora yego Ngoga ari marié ego n'abana batatu umukobwa n'abahungu babiri n'umugore umwe niki giheruka kugutwenza ku muhungu wawe ku buryo yaragikoze nawe uratwenza je ndafise cyarankoze ko kandi je ndafise umuhungu wanje ni po simple asanzwe agendana ubumuga yarageze mu bigero turajya girira dote turaduga ruguru ibugendana turagira dote turamanuka ibujumbura turagira mariage turamusora nk'abandi bose araja kuba mu rwiwe mu Ngagara yego ageze igihe cyo kwibaruka turamuherekeza hopital militaire araja kwibaruka ubu baye grand père uko mbaye papi maze kuba papi surprise yangiriye je nagiye kumva numva mpamagaye n'umujournaliste yitwa Edison Ndayahoze ati waruzi ni ati byarabonetse uyundi Ngoga uyu ati nipo
ahejeje kutuyagira ko umwana wiwe yitwa Ngoga Liam. Narashimye Imana vraiment. Ndavuga nti bantu muzokora ikiza kubera ntimamuzi abo muri ko murafasha canke muri ko murarera ingene babiyumvira kurera umwana w'uyundi. Je mwana wanje yopfansa bakuja kuri beach simutware kuri beach mugabo uwundi mwana yavukiye yabyawe n'umuvyeyi ntamurere kubera ubumuga yavukanye. Yego niyo binsaba naho no bafise rendez-vous meze ndiyaranja nkamushikana kugira nezerwe ndamwibagize wa mubabaro yagize. Nipo sempre yanyita papa urana twabanya kiri muto arakura ndamubona mugabo byandyoheye ukuntu nawe yasohotse akashikijya akajya kuba kugwira n'umugisha. Je nkacamba ndonka umwuzukuru nkingano kuna byaranezereye vraiment n'abandi bo muri famille n'abasista banje baranezerewe baravuga bati nukuri muzokora ikiza mukiriho. Yes, Ngoga guhura na madamu wawe mukireshanya ntiyakugoye? Twiyita abanyamuci nyene mugabo hariho imyaka nageze kubera nagira kutubeki nkiyumvira eske nzoronka umukobwa na jewe ankunda ubona uri kutubekiye kabona hariho abandi bajene vraiment bameze neza basobeka imyaka yacu byari byoroshe mugabo kamwubahuka ukatera intambwe ukajabuka ntahangwa ukava mu ngagara ukaja kuresha muri Rohero. Mwirohero wari warikomeje kabisa cyane urumva urashika hano ukiyumvamo ko nabwabo muga subwiwa ugaca ugenda nyine kwanaka ku mazina azwi kwana ukaja kudodora. Yarakwakiriye ukuri byamanje kugorana nyene gatoyi n'abagenzi biwe abagenzi groupe bujya nimbi tubwire twe tutararesha tuze twiyubare. Arashaka kuba yakwemeye yakwikundi mugabo hakaca haza mugenzi we akambwira ati none wewe kwera barihebuye ku buryo ugiye gusanga ujya mu tipe w'ikimuga ko mu myaka yera batwita ibimuga ibi byo kuvuga ngo turashizeho itegeko muvuga abagendana ubumuga. Yego nimvugo nziza mbabarira amatwi yo kumva ko ikimuga ni ikintu catawe hajya inyuma y'urugo mugabo umuntu agendana ubumuga urumva ka icyo nagarukako nuko umuntu wese ari umukandida wo kumugara. Ako kantu uvuze gasigure umuntu wese n'umukandida wo kumugara ko muri bajya abahungu mfise harimo abahungu bagiye ari abajene biyumva ko nabo bakomeye bafise inkomezi mugabo no mu buzima bwiwe ugasanga arakengera ikimuga. Yego mugabo umunsi uri izina agaca yisanga mu mwonga. Ndafise umwana w'umuhungu yamanshingira intahe yaradandaza yarava ibugarama mwese muramaze kuduga mu gatondo mukabona abajene babarengana n'imifuko n'imifuko y'amakara amanuka aduga hajya kwa Muswahili umujene yaramanuka iminsi yose yadugana ku munsi yabafise 20,000 ziwe ku mufuko 20,000 ubibugarama na amahera meza ayo nuva akoze kabiri amanutse aduze 40,000 ayo ni inyungu sayo ni siversema mugabo umunsi uri izina arantera inkuru ko yahora abona umuntu agendana umuga hajya Bugarama asega akabona we toka sogea nini mugabo umunsi uri izina yaciye yisanga kinga ya umuduga wamukubise ntazi nirengero ryawo nawe yisanga mu mwonga burya abamukuye yagiye kwireturuva kugarura ubwenge ari muri Rwakarede ukuguru kumana hama
arambwira ati burya je narakengereye abantu bagendana ubumuga sinanzi ko nanje byonshikiye umunsi ndambwira ati byari ukutamenya na amahoro menshi yumve nawe uno munsi ari muri abo bajene bamfasha kwankadra bagenzi biwe niho rero nca mbona harabo usanka ukabona umuntu yari yikomereye akagwara diabete hirya ejo bakamutwara muri hopitale Semseka ego Tanganyika clinique ugasanga baramukasa ukuguru akaca andondera mbere ati Patrick mfasha ingene noronka bekiye mfasha ingene noronka proteze namvu rero umuntu wese abonye umuntu agendana ubumuga niyo mpamvu waruvuze ati umuntu wese n'umukandida n'umukandida ko ntawe bishikira nta umuntu wese yarakwiye kwamabona ko ugendana ubumuga ni umuntu nk'abandi yumve ko hariho umuntu yaje kuri iyi si atandukanye n'uyundi kubera ubumuga bwiwe amukorere service yumve ko yokora service ayikorera urya ntayikorera urya agendana ubumuga nimba baje kugusaba akazi uri boss mubaza iti burya urashoboye ko barashoboye abagendana ubumuga nawe muha akazi kiwe ashoboye yes turi kumwe na Ngoga ariko reka tumere nk'abasozera ariko Ngoga turashaka kukubaza utubazo tugera kuri tubiri ca tumera nk'abasozera ikiganiro cacu ask about Ngoga turumvise ni byinshi bigiye bitandukanye kwigisha abantu ni byinshi wobwira abantu mbega niki wotekerera uwa muntu avuga ati jewe ndakeneye umuntu angira inama mu buzima ni mufise n'urugendo ni iki musaba ku bantu ni kimwe bo bashigikiramwo ku rugendo mugiyemwo i Cairo icambere ni isengesho Imana ntitetereza Imana urayisenga kwishura vraiment nje nari narayisabye abana batatu yego yarabampaye narasabye umukobwa n'abahungu babiri uko nyene niko byagenze n'utundi tuntu twinshi ugenda usaba Imana iyo ukiri muto hari ibintu ba wifuza gushikako yego muri imyaka rero tugezemo iyo ubonye ubyicayemo ntibibaze ngo nubuhinga bwiwawe canke na amashure menshi rusha abandi canke kwa iduniya kuna ujanja kabisa Mungu tu ni Mungu ico rero musaba nk'abantu bariko baradukurikirana nico bobaterera canke bobafasha mu rugendo mugiyemwo i Cairo guserukira igihugu mu bakina umupira w'amaguru ariko babahandikape no kwifatikanya natwe bakadushigikira badushigikira muri binabijya mu buryo urashobora no kuza ukaza ngaha kuri tele ukavuga uti nanje niyumvire kwifatanya namwe ndazanye izigodio zibiri yego ndambitse umwana agendana ubumuga na jewe ndifuje ko noza kuba umwe muri mwe nanje ndabashikirije akamverope niko buryo kabafasha mu nzira ukumva ko nawe hari ico ukoze bagenzi bawe bagendana ubumuga hama ntiwikumire wumve koko wewe ugendana ubumuga mugabo waragiriwe ubuntu ronka mahera ingo nawe wifatanye n'abajya abantu bato yego yes Ngoga reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe kuri Ireme murakoze cyane tunabifurize n'urugendo rwiza muze mugire n'amahirwe masa imisiri murakoze Imana ibahezagire cyane Ask about